haciye iminsi ibiri muri weekend niho Sadbi yabishize hanze arafata akavideo umuririmbyi Perhaps ariko arasubiramwo amwe mu majambo yigeze gukoresha mu ndirimbo yagiye arasohora zitandukanye aka kantu barakazi bati na indirimbo zitandukanye ariko ijwi ryaca rikurikira haca hazamwe havuga hati na sosokeye Perhaps yaravuga ati ni Perhaps namba moja ijwi rikurikira rikavuga ati na sosokeye ariko mu ka video twabonye kwa Sadbi aravuga akavuga izina rya Perhaps ariko ntituramenya mbega muri iyi ndirimbo hashobora kuba hazozamwo inde muzakera twumvamwo sosokeye mbega ubu ntazovugamwo sosokeye habona ko Sadbi ari mu rwego rwo kugira ngo ahereze agaciro uyu mudiho wa Buja Piano yagize ati abantu baduciriye inzira uyu mwaka barasangira na new generation baciriye inzira niko bimeze Perhaps Black is Black turi mu gikoni muri wa mugambi wa Buja Piano ubutumwa bwa Sadbi gukorana n'uyu mugabo ariwe Perhaps buvuze iki ubutumwa bwa Sadbi gukorana n'uwo mugabo Perhaps baramuzi yuko ari umuririmbyi novuga yuko yaririmbye kuva kera baramuzi ari kumwe na basosokeye hariya indirimbo barayizi kabisa aririmbana na sosokeye baramuzi aririmbana na ba Bidondo hariya Perhaps n'umuririmbyi novuga yuko ari wa kera cyane aka kantu Perhaps yakoreje muri indirimbo kari mu ndirimbo Perhaps igeze gukorana na Sosokeye harimo n'amajwi ya Shani Queen nikikosa pesi tawaje indirimbo abantu benshi barayibuka arayizi ni indirimbo zagiye zirandika amateka ni indirimbo ubona ko mu gihe cyazo zavuzwa hatandukanye abantu bakagira gutya bakanaryoherwa ariko kandi ni namwe mu bantu bazanye inspiration zitandukanye n'izabandi bari bafise kuko bareko barakubwira amateka ya Sosokeye n'umuntu ubona ko indirimbo ziwe ari za zindi abantu bose bisangamwo mu biteramo byo wasanga ugwaruka rwa 2005 2007 kuduga kabisa ugumvise indirimbo za Sosokeye kwa baruryohe ukabona yuko ruko gumva muziki ruryoherewe wa muziki nyumva ko ari w'abajene ahantu hose habari giteramo kirimo Sosokeye wasanga abantu bagize gutya bakaba baryohewe ndetse bananezerewe biriko biravugwa ariko no munsi mukanya gaheze yaciyongera ko n'ubundi butumwa buvuga buti uyu mwaka ntidukora hit gusa turacishamo dukore n'umuziki mwiza baza ko nabwo Sadbi yababukuye kuki uyu mwaka ntidukora hit gusa turacishamo dukore n'umuziki mwiza haga Sadbi muri uyu mwaka afite indirimbo zingahe muri 2025 2025 Sadbi bamaze gusohora imwe indirimbo imwe iyo Sadbi bavuze umuziki mwiza ko cyadutahura iki ariko nta ndirimbo arasohora wa mugabo 2025 nayo arasohora Busy Girl niyo ndirimbo hariwe gusohora niyo yagiye hanze le 24 z'ukwi 12 2024 ariko uyu mwaka ntaraduha indirimbo akatangubwira yuko ntarasohora tango guduha ubutumwa yuko atari gukora amahiti gusa ari gucicamwe n'umuziki mwiza nuko babimeze agiye gukora indirimbo ariko ugiye kuraba Sadbi yavuze gukora ngo indirimbo yavuze gukora umuziki mwiza kenshi azana indirimbo ego ugasanga ni nziza mugabo ntimara igihe kinini iri kuri hit ni Sadbi tumumenyereye gukora amahit ni na Sadbi tumumenyereye gukora ama good songs uti good Sadbi turamuzi akora indirimbo yitwa umubabaro Sadbi turamuzi akora za ndirimbo zitwa Nyampinga Sadbi turamuzi akora za ndirimbo zitwa Nyanzobe siga nuvuga yuko zari ama good songs Sadbi kandi turamuzi akora indirimbo zitwa za hit song za No Love Feel Love Too Much ziriya nuvuga ko nazo zabaye ama hit songs tukaja tuza muri kino gihe cha Sadbi aho bona yuko Sadbi yakoze indirimbo yitwa Je vais bien indirimbo twavuga yuko ari nka hit song ni hit kabisa ugiye kuraba ariko n'uyu munsi n'ahantu ivugizwe iyo ndirimbo ni hit kongera ikaba n'indirimbo nziza kuko
indirimbo abantu benshi niyo bayumvise bumva kabisa bamerewe neza kandi imaze igihe kitari gito kuko ni indirimbo yakozwe mu mwaka uheze aho ubona ko indirimbo imaze kuba ikwiza amezi 6 hariya. Hit song na good song biratandukanye. Nico gituma ndakubwiye nti ugerageje kuraba tukaraba igihe indirimbo Je vais bien imaze tukaca turaba n'igihe indirimbo umubabaro imaze biratandukanye cyane ariko uzorabe hariho abantu n'uno munsi baryamye bapowesheje mu ngo zabo umva ariko yumviriza indirimbo umubabaro uriyo kumviriza Je vais bien bivana ya ndirimbo kubera ko ari y'urukundo. Hari abantu benshi bayumviriza kubera ko babumvanye bakumva amajambo y'urukundo ariko ni indirimbo Je vais bien mpamvu mvuga ko ari hit kabana good song nuko Je vais bien muri iyi minsi yarabikoze neza ariko ni nini muri kurayumviriza naho woyi playing muri good song suno yishiramo naho woyi playing mu myaka 2 iri imbere umuntu aguma yumva yuko ari indirimbo ifise akantu yisangije kubera message yayo deja ni message muri good song je suno yishiramo ni message y'ibihe byose nta gato mon frère tureka ego Sadbish is a best artist Sadbi n'umuririmbyi vraiment kaze kwandika kwa mugabo abantu bose bariko baratwumviriza bambere cyabo indirimbo Je vais bien yuri kura yumviriza urumva ko amajambo arimwo ara y'urukundo mi avec toi je vais bien n'amajambo nyene y'urukundo nyene wumva ko agaca nashira muri style y'amapiano wumva ko ni ya style iri kura si ya style uvuga ngo ukoramo good song ukoramo hit song my brother ariko wumvirije indirimbo umubabaro urumva yuko ari amajambo arimwo twabaye mu gihe cyose umubabaro yani bagutwaye umukunzi donc n'amajambo twabaye mu gihe cyose ni indirimbo wumva ko irimo feelings good song kabisa but Je vais bien indirimbo wumva yuko abantu bagera kuyibuka swati yo Sadbari karakora show canke tugiye muri night club that's a hit niyo hit ariko good song kabisa umuntu apowesheje mu rugo ari kumwe na familia ashaka nyene akazi kavuga kavurime gatoyi uratuza nyene n'akaririmbo kitwa umubabaro gatuza n'akaririmbo kitwa Nyanzobe gatuza n'akaririmbo kitwa Nyampinga bino bikagenda neza abatama bakera barabizi si kenshi uzomusanga ariko aratamba indirimbo y'amapiano bijya bintu ko indirimbo y'amapiano urazantu kenshi izoryohera indirimbo y'amapiano kenshi iryohera kuri dance gutamba cyane hari aka dance kaguma kaza nyene umuntu akaguma yagafashe mu ndirimbo y'amapiano ni naco kintu ni nayo point 4 kenshi izogira ku ndirimbo y'amapiano kugira ibe hit abantu bafise agaparti gatoyi bafashemo ka dance then ugasanga irabaye hit but ijya ndirimbo emotionnel ijya ndirimbo nyene umva kubirimo amajambo nyene umuntu wese ntigeze kumviriza indirimbo yari ya Chanjo wa Misi indirimbo yitwa nta cica nkirungu ijya ni good song indirimbo y'ibihe byose ijya ni y'ibihe byose kabisa cigituma umvirije amajambo arimwo byatumye numva nokorora amaso zivanye n'ibihe nari imperutse kuba mu by'umukunzi uburemeye ko bigeze kumugira narigeze kumugira ariko je bonye nabe kubagira bihakana ya kabisa ntabyo nigeze mpakana warabihakanye kabisa ariko cyo twibandaniza kabisa ni Sadbi hari bona yuko kabisa abatandukanye baginavuga yuko muri no minsi karabyitwaramwo neza kandi ndiza neza yuko twese ariko tubibona ari karakora kandi urabona ko ari ku kivi kuko 2024 yarakoze birashimwa agira amahit agahindirimbo bona yuko zageze rakundwa gutandukanye uno mwaka naho kandi turabona yuko utanguye yiteguye neza nuko muri Empire Avenue amakora bari menshi ariko bona Drizzy kuva muri weekend Melanin Boy tumubona amafoto ari karasohoka ari kumwe nuwo benshi bakunze guhamagara ngo kagahinyanyuza ariko jewe bungiye kuzezera muhamagara ngo gwaruhinyanyuzi kubera ko iyo wumvise
ibyo akora cyangwa ukabona ukuntu yitwara no kuntu akora akazi kiwe urabona yuko ari umwana afise kazoza kandi afitiye n'akamaro music industry ya 257 Melanin Boy hariya muri Empire Avenue tumubona muri studio za Empire Avenue ariko muri Sweet Beat benshi bagatangura kwibaza yuko yoba ashobora kubagiye kuzohavura ahubwo adutangaza gakorana na Sadbi kubona Melanin Boy muri studio za Empire Avenue ni kihe kintu cyacikiza mu mutwe wa Drizzy Melanin Boy ndireka maze sabe Juma aduterekere kagafoto hariya Melanin Boy hariya kuri Facebook ariko ni nagafoto ya postinze avuga ati yandika ko na caption hariya ubundi nababwiye uko unzohora soma makuru kwanza mwana yashize no kuri Instagram ariko ndabe ko yabishize abishire ko ntabishire ko uraza kubisoma ndabizi ariko uyu munsi ho ngo yaranarusha ku munsi weje ya posting ifoto yerekana yuko uburu hari kirenga ntavyashize ko cenge nuko afise abantu bake hariya kuri Instagram ariko ku munsi weje niko ndavuga kuri iyi foto bereka atayishize no kuri Instagram iki ni kibazo gifise bamwe mu artiste dufise hano mu Burundi kandi sindasohora itangazo gike ko ntazosubira gusoma inkuru iri kuri Facebook ntayibonye no kuri Instagram itangazo buca ndarisohora hana ko ibintu bigize go Facebook urabizi yuko n'ubu je nashobora ku iyo ndiko ndasoma commentaire zo kuri Facebook ndaba attentif sana ndagira attention kubera yuko Facebook ko ndabona umenga muri kino gihe ntiriseriye cyane cyo gituma rero nobwira abaririmbyi bijukire Instagram vuba cyane tuzoreka gusoma amakuru yabo ari kuri Facebook batayashize kuri Instagram ko Facebook ubundi nyene ni Facebook nyene musanzo muyizi byayo ariko buri muntu wese agira uko atanga ubutumwa bwiwe ntibikunda tutegeza kugenda tuba professionnel nta bantu nzi bakoresha Twitter gusa badakoresha izo zindi mbuga bajya nabo bafise ubutumwa batanga bafise aho babwerekereza nta muntu none gashanda kubaza hari umuntu uzobona azogenda kuri Twitter ariko ara promoting umuriri hari promotion z'abaririmbyi urigera ubona zibera kuri Twitter zirabayo akapo zirabayo kandi cyane ana gato zirabayo kandi cyane ana gato hariya nyene baba ariko bivugira ibintu nyene urabizi habaye ibintu byinshi ariko bivuze ko kubona Melanin Boy muri studio za Empire Avenue